Ndabashimiye kandi mbahaye ikaze kuri ibi biganiro n'amakuru tubagezaho kuri imbonesha kure yanyu nayo yacu Burundi News TV. Ni amakuru ahejeje kudushikira muri iki gitondo cyo kuwa 26 Rusama 2024, aho igihugu cy'u Burundi gisohoye itangazo rikomeye cyane, naho abategetsi bamwe mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko hari ibitero biri gutegurwa bikomeye cyane byo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abanyagihugu. Turaza kubabwira ko impunzi z'abarundi zihereye mu gihugu ca Tanzania bo batabaza bikomeye cyane, bavuga yuko ubuzima bwabo bukomeje kuba abobe muri iki gihugu cya Tanzania, aho bari gutabaza ubutegetsi bw'u Burundi kugira bugire icyo bukora. Naho mu mugwa mukuru wa politike Gitega, umumenyeshamakuru we aratabaza bikomeye cyane nyuma yo guhohoterwa n'abapolisi. Ubu ngubu akaba ari kuvuga ko umutekano we utifashe neza ndetse atawizeye. Turaza kunyarukira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku muhari wa M23 aho anganye n'igisirikare ca leta FARDC. Turaza kubabwira ko General Sultan Makenga yagaragaje bikomeye cyane yuko muri iki gitondo habayeho ibitero bikomeye cyane, aho Wazalendo ndetse n'ibindi bitero bikomeye cyane byagabwe ku muhari wa M23, aho ashimangira akomeje yuko bagiye gukora ibishoboka byose bagasubiza inyuma uyu muhari wa FARDC ndetse na FDLR, nyuma yuko bari kwitana abamwana. Mbahaye ikaze kuri mwebwe mwese, ariko mbere yo gutangira aya makuru mu buryo burambuye, reka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu kuri mwe mwaje gufyonda sabone kutarabikora, manuka munsi video racubona ijambo sabone fyonde ko rucubona nakazugera nyine fyonde ko amatuje turabana amakuru tukugeza kuri imbonesha kure imwe rudende mugabe bagezaho amakuru akomeye cyane, amakuru abayagizwemo uruhare n'itsinda ry'abanyeshamakuru bacu bibanga ndetse n'amasoko yacu yibanga, aho tugenda tubagezaho amakuru ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Reka nongere mbahe ikaze nako turambura aya amakuru yacu, reka tuyahere ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu mugwa mukuru wa politike Gitega. Biravugwa yuko umumenyeshamakuru yahohotewe n'igipolisi ndetse akanavuga yuko camwambuye. Ibi ngibi igipolisi kirabihakanira kure y'igihugu cy'u Burundi, bakavuga yuko abamenyeshamakuru bakomeje kwijandika mu bikorwa bibi bya politike ndetse no gufatanya n'abanzi b'igihugu. Gusa abamenyeshamakuru aravuga yuko ubutegetsi bw'u Burundi bufise kugira icyo bwakora, kuko bimaze kugaragara ko abamenyeshamakuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kwibasirwa n'umutekano umuceya ndetse no gukomeza guhohoterwa n'inzego z'umutekano. Ni hanyuma yuko hamenyekanye amakuru akomeye cyane mugabo bivugwa yuko hari umumenyeshamakuru wahohotewe n'igipolisi ca Gitega, nubwo umukuru w'igipolisi ngaha Igitega yakanye ivy'aya makuru. Gusa yavuze yuko niba vyaranabayeho hagiye kuba iperereza, abangaba babikoze bagatabwa muri yombi. Abamenyeshamakuru avuga yuko umutekano we wifashe nabi kandi atawizeye isaha ku isaha, mwakumva ko yitavye Imana cyangwa se yishwe n'igipolisi. Ni mu gihe abapolisi bamwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi batawe muri yombi bazira guhohotera abene igihugu, ndetse bikanavuga yuko hari abo bambuye ivyabo. Na abapolisi babiri batawe muri yombi ngaha mwibohero muri kasho ngaha Igitega, bikaba biri kuvuga ko uwundi umwe ari gushakishwa na polisi. Ni mu gihe kandi ngaha mu gihugu cy'u Burundi hari kuvugwa umutekano mukeya ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura, bikaba biri kuvuga ko amabandi ndetse n'inzerezi bikomeje kwiyongera. Bikaba bari kuvuga ko ibi ngibi ari umuhari wa Red Tabara ukomeje kubikora no gufatanya n'amabandi ndetse n'abanzi b'igihugu mu kuba batesha abene gihugu umutuzo ndetse bagatera n'umutekano mukeya muri iki igihugu cy'u Burundi. Naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye hamwe n'igihugu cy'u Burundi hasose itangazo rikomeye cyane kuri uyu wa Mungu, kuri uyu wa 26 Rusama 2024. N'itangazo riteye ubwoba mugabo, aho bivugwa ko riraba igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Kongo, cyane cyane umuhari wa Red Tabara. Ni amakuru ari muri iri tangazo, aho bivugwa yuko abategetsi bamwe na bamwe mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko hari ibitero biri kugabwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse biri kugirwamo uruhare n'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Burundi gikomeje kwikoma bikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda, bivugwa yuko kiri gufatanya n'umuhari wa Red Tabara mu kuba bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Gusa iyi akete isohotse iturutse Ntare Rushatsi, biravugwa yuko birimo kuvugwa yuko
hari amakuru yasohotse ahangaha mu gihugu cy'u Burundi, biri ibitero bikomeye cyane bigiye kugabwa muri iki gihugu cy'u Burundi, kandi bikaba bizahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Gusa umutekano w'igihugu cy'u Burundi ndetse na bene gihugu, umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yavuze ko umutekano umeze neza kandi bagiye gukora ibishoboka byose, imbonerakure ndetse n'igisirikare cy'iki gihugu bakifata neza mu kuba abarinda umutekano w'igihugu. Ni hanyuma z'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Rubanza yasabye abasirikare ndetse n'imbonerakure mu kuba baba maso ndetse no kurinda umutekano w'igihugu, anavuga yuko abanzi b'igihugu cy'u Burundi bari maso kandi bagambiriye mu kuba bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ahangaha umukuru w'igihugu cy'u Burundi agaragaza ko umwanzi mukuru bafise ari igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umuhari wa Red Tabara, ari nabo bari inyuma ya grenade zarashwe ndetse zigashwanyaguzwa ngahe Bujumbura. Ni mu gihe kandi bongeye kwikoma igihugu cy'u Rwanda banavuga yuko ivyo bitero biri gutegurwa, ubuperereza ryabo ryavumbuye ndetse n'ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi byavuzwe yuko ari igihugu cy'u Rwanda ivyo vyose kibiri inyuma. Gusa abategetsi b'u Burundi bamwe baragaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje kwijandika mu kuba bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, kandi ibitari vyo nubwo ngo gikomeza kwitatsa kinavuga yuko atari cyo umugabo. Naho igihugu cy'u Rwanda cyo nyuma yo gushinjwa ivyo birego vyose, igihugu cy'u Rwanda kibihakana kivuye inyuma ndetse kinakanavuga yuko atawe gihuriye n'igihugu cy'u Burundi, kandi gikomeje kuba cyagerageza mu kuba ahubwo cyashaka umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Igihugu cy'u Rwanda gikomeza guhakana ibirego byose gishinjwa n'igihugu cy'u Burundi, ahubwo gisaba ubutegetsi bw'u Burundi mu gushaka ibisubizo by'ibibazo vyabo bafite. Ni amakuru n'ubundi akomeje kugenda atugeraho. Munyemere twihuse cyane twerekere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imigwano ikomeje kuba yakomera cyane mugabo, dore ko muri iki gitondo habyutse hagabwa ibitero ku muhari wa M23, naho amakuru agenda adushikira akomeye cyane mugabo, ni amakuru avuga yuko FARDC ndetse n'imihari yitwaje intwaro ndetse y'iterabwoba nka Wazalendo, FDL bikomeje kugaba ibitero kuri uyu mutwe wa M23. Ni mu gihe hakomeje guterana amagambo bikomeye cyane hagati y'umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC, bamwe bavuga yuko bafashe uduce, abandi bavuga yuko atatwo bafashe ngari ukubesha. Ni mu gihe umuhari wa M23 maje iminsi itari mikeya igisirikare cya leta FARDC gishinja iki gisirikare cya M23 yuko hari ubuce bwatswe ndetse hari ubuce M23 yaba yaratakaje, maze igisirikare cya leta FARDC kikayigarurira. Bamaze iminsi babyina intsinzi nubwo igihugu cya Kongo cyugarijwe n'ibibazo bikomeye cyane, harimo ivy'umutekano muke ndetse n'iby'ubukungu. Ni mu gihe kandi FARDC yo ikomeza kugenda itangaza amakuru ko iri gutegura ibitero bikomeye cyane vyo kuba bagaba kuri uyu mutwe wa M23. Ni mu gihe Rwindi ndetse na Rubaya havyutse haka umuriro ukomeye cyane hagati y'igisirikare cya leta FARDC ndetse n'umuhari wa M23. Ni amakuru akomeje kugenda aturuka ku rugamba, bikaba bitari byamenyekana neza niba hari abaguye ku rugamba muri uwo muriro wakijwe umuhari wa M23. Ni amakuru n'ubundi ari guturuka ku rugamba, aho Sultan General Makenga avuga yuko bikomeje kuba vyagorana mugabo muri uru rugamba, mu gihe igisirikare cya leta FARDC gifatanyije na M23 bashakira amahoro igihugu ca Kongo, ariko akagaragaza ko ari ikibazo kigikomeye cyane mu gihe ingabo za leta arizo FARDC kizifatanya n'imitwe yitwaje intwaro harimo FDL, Wazalendo ndetse no kuba bahungabanya umutekano w'abanyagihugu ca Kongo. Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ikomeza kuvuga ko uyu ari umuhari w'abanyarwanda, ndetse akanavuga ko batewe n'igihugu c'u Rwanda ndetse umwanzi wabo mukuru ari Paul
Paul Kagame. Ni mu gihe kandi igihugu ca Kongo ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, perezida w'iki gihugu Antoine Felix Tshisekedi akomeza guhamagarira amahanga ndetse no gutabaza amahanga bikomeye cyane mu kuba bagaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, batera inkunga zikomeye cyane iki gisirikare ca M23. Nubwo u Rwanda rukomeza kugenda rubihakana, ariko inzego z'ubutasi za Kongo ndetse n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga yuko nta kabuza u Rwanda ngo ari rwo rutera inkunga umuhari wa M23. Ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bukomeza kuvuga yuko atawo buhuriye n'umutwe wa M23, ahubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagashatse icyo ikora mu gukemura ibibazo byugarije iki gihugu. U Rwanda rukomeza guhakana rwivuye inyuma ko nta nkunga n'imwe rutera umuhari wa M23, nubwo amahanga ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kuvuga yuko aribo bari inyuma y'ibitero ndetse n'inkunga zikomeza guhabwa umuhari wa M23. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga zityo yuko u Rwanda ari rwo rutera inkunga umuhari wa M23, hari amakuru avuga yuko bakomeje nabo kwijandika mu bibazo bya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu buryo bwo kwihahira no gucukura amabuye y'agaciro ari muri iki gihugu, ndetse no gukomeza kuryoshya Antoine Felix Tshisekedi mu kuba bamwereka ko bari ku ruhande rwe, ndetse no kuba ngo biteguye kumutera inkunga igihe icyo ari cyo cyose ayisabye. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi we anavuga yuko byamutindiye, bakagombye kuba baramuhaye ibitwaro bya kirimbuzi, ariko ibihugu biciye ubwenge ku isi byo bikomeza kugaragaza ko icya mbere atari intambara kandi nta keza k'intambara kangiza, ahubwo Antoine Felix Tshisekedi mu byo asabwa ari ukwicarana n'uyu muhari wa M23 bakagirana ibiganiro ndetse bagacoca abatizigamye ibibazo biri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru akomeje gucukumburwa ndetse no guturuka ku bamenyesha amakuru bacu baherereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Antoine Felix Tshisekedi we yashimangiye ndetse yongeye kubisubiramo kuri uyu wa Mungu, aho yaganiraga na Radio Okapi, radiyo y'abanyamahanga ikorera muri iki gihugu. Yavuga ko ivyo M23 iri kwigira byose batazigera bagirana ibiganiro habe na gatoya, ndetse yasabye M23 mu kuba yasubira inyuma ndetse no gusubira mu Rwanda ngo aho yaturutse. Ni amakuru ateye ubwoba Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yatangaje kuri Radio Okapi, ni mu gihe yavuze yuko hari ibitero bikomeye cyane biri gutegurwa mu kuba vyagabwa kuri uyu muhari wa M23, ari nako ngateguza uyu muhari wa M23 mu kuba wasubira inyuma vuba na bwangu hatirirwa habaho amahane y'intambara. Ni mu gihe anavuga yuko ubu FARDC ndetse n'abandi bakunzi bose n'abanywanyi b'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo biteguye bikomeye cyane mu kuba bakwirukana uyu muhari wa M23 ubu burundu, nk'uko amakuru aturuka kuri Radio Okapi yagiye abitangaza. Antoine Felix Tshisekedi akomeza kuvuga yuko azirukana umutwe wa M23, ariko amaso y'abaturage b'abakongomani yaheze mu kirere, nk'uko akomeza kugenda abitangaza. Binabyibuka neza ubwo yiyamamarizaga Bukavu muri manda ye ya kabiri yo kuyobora igihugu ca Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa, yavuze yuko ari gatoya mu gihe abakongomani bamugirira icyizere agasubira ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ikibazo cya M23 kizaba nk'inkuru kuri bo, ndetse no kuba azahita yirukana umuhari wa M23. Gusa abenshi bakomeje kubitegereza barabibura, ahubwo umuhari wa M23 ukomeza n'ubundi kwigarurira iki gice gikomeye cyane cy'uburasirazuba bw'igihugu ca Kongo. Ni mu gihe bakomeje guterana amagambo bikomeye cyane nyuma y'abategetsi b'igihugu ca Kongo. Ahangaha mu nteko nshingamategeko hakaba hakomeje kuberamo utuntu n'utundi mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu nama yabaye ejo kuwa gatandatu
tariki ya 25 Rusama 2024, aho abategetsi ngaha mu gihugu ca Kongo bafatanye mu makoti nyuma yo gusubiranamo bavuga yuko aribo bari kugira uruhare rukomeye cyane mu kuba bari guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Uti ibyo byajute ni amakuru n'ubundi akomeje kwegeranwa na Burundi News TV bidufatanyije n'abamenyeshamakuru ndetse n'itsinda rikomeye cyane ry'abamenyeshamakuru bagerageza kwegeranya amakuru y'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru bivuga yuko abategetsi bamwe bamwe ngaha mu gihugu ca Kongo bafatanye mu makoti bikomeye cyane nyuma yo kutumvikana ku ngingo yo gushwanyaguza umuhari wa M23. Ahangaha bagaragaza ko bamwe bagaragaza ko abaturage b'abakongomani haramutse harashwe ibimisire cyangwa se bya bisasu bikomeye cyane hari abaturage babigenderamo kandi b'abakongomani, abandi batekereza nta gushishoza bakanavuga yuko bakagombye kuba ahubwo barashwanyaguje abo baturage bakajyana na M23 bidaciye kabiri. Abo ngabo n'ubundi bafatanye mu makoti baratongana ndetse baranagwana amakofi aravuga ngo hariya Kinshasa mu mugwa mukuru w'iki gihugu ca Kongo. Biravugwa yuko nyuma yo gufatana mu makoti polisi gikomeje iperereza rikomeye cyane nyuma y'ibyo birego ndetse na nyuma y'urwo rubanza rutatorewe inyishu ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi we yitangiye itama ndetse no mu kwiheba gukomeye cyane yibaza aho igihugu cye cyerekera ndetse naho umuhari wa M23 ukomeje kwigarurira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu makuru n'ubundi akomeje kugenda atugeraho bikanavugwa yuko Wazalendo hari bamwe mu mutwe wa Wazalendo warwanaga ku ruhande rwa FARDC we wishyikirije umuhari wa M23 mu kuba ngo bagiye gufatanya mu gushakira umuti w'ikibazo kiri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwana hamwe n'inyeshyamba za M23 nk'uko amakuru yagiye abisakaza. Izi nyeshyamba ziravuga yuko atakeza na kamwe k'ubutegetsi bwa Kinshasa ahubwo ngo ari uguhotera abene gihugu, gutatanya abana na ba nyina ndetse no gutuma abana b'abakobwa ndetse n'urubyiruko rwa Kongo rutabona amashuri cyangwa se uburezi ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba Wazalendo bihuje n'umuhari wa M23 barakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane basaba n'ubutegetsi bwa Kinshasa yuko bashatse barambika intwaro bakajya ku nzira y'ibiganiro yuko umuhari wa M23 ukomeje kwesa imihigo kandi ukomeye cyane. Bagahamagarira Antoine Felix Tshisekedi ashatse ko yakumvikana n'inyeshyamba za M23. Ni mu gihe mu kiganiro gikomeye cyane hari kumenyekana andi makuru. Mu kiganiro gikomeye Gen. Sultan Makenga aherutse kwibira ibanga rikomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse no gukomeza kugaragaza icyo M23 igwanira. Ni mu kiganiro cyabereye hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umuhari wa M23 ndetse na Gen. Sultan Makenga aho yaganiye n'umumenyeshamakuru wo mu Rwanda Scovia bakagirana ikiganiro gikomeye cyane kandi kirambuye, aho uyu mumenyeshamakuru yagiye amubaza ibibazo bimeze nk'aho ari ukumutata ndetse no kubasha kumenya icyo atekereza, ariko yagaragaje ko umuhari wa M23 uzakomeza kurwana bikomeye cyane ndetse anamubaza niba hari icyizere gikomeye cyane cyo gufata ubutegetsi bwa Kinshasa. Umuhari wa M23 nta kuzuyaza uvuga yuko uzagwana bikomeye cyane kugeza ubwo ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Antoine Felix Tshisekedi buzumva neza icyo M23 igwanira. Ariko hakaba hari n'andi makuru ari kugenda avumbugwa bikomeye cyane bavuga ko aya ari amayeri, ahubwo umuhari wa M23 ufise gahunda ikomeye cyane wo kuba yakwerekera i Kinshasa nyuma yuko ahangaha mu butegetsi bwa Kinshasa habaye agakino gakomeye cyane ka coup d'etat, nubwo bivugwa ko ari ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bwagateguye iyi atari coup d'etat kuko coup d'etat ikuraho umuperezida kandi abangaba barifatozaga gusa. Bikanavugwa yuko rero umuhari wa M23 wo utari kureba ivyo
ngibyo ndetse wo uzaba uje ni mu bitero bikomeye cyane ngo uyu muhari wa M23 uri kuba wategura uzagaba hano i Kinshasa. Bamwe mu basenguzi mpuzamahanga mu bya politike ndetse n'abahanga mu by'intambara iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bari kuvuga bati ibi ntibyagendekera nk'abakinnye ikinamico, bigendekera umuhari wa M23 nayo igafatwa amateka ndetse ikagabwaho ibitero bikomeye cyane. Basaba umuhari wa M23 kubigiramo imbaraga nkeya cyane kubera ko ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwigundagazaho ibitwaro bya kirimutse ndetse n'imbunda zikomeye hamwe n'indege z'intambara. Nayo makuru yaragezweho, mwakoze kubana natwe, tubifurije kugira ibihe byiza aho muri hose. Ciao ciao.